ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi w'Imana igenekerezo rya kabiri Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi bikaba bitegekanijwe i Bururi mu ntara ya Burunga hamwe n'Igitega mu ntara ya Gitega kuri dogere Celsius 13. Inyuma y'umutaga hitezwe ikirere kizoba kirimo ibicu i Bururi mu ntara ya Burunga, Imwaro, Igitega n'Imuramvya mu ntara ya Gitega hamwe no mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera. Ahasigaye hakaba hitezwe ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikaba vyitezwe mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura kuri dogere Celsius 33. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12 zirenga ko iminota 10 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12 zirenga ko iminota 8 z'umuhingamo. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngeze buhoro ni jene yabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.